muri iri jambo riramutse uyu munsi mwumvise ko Umukama Yezu yadukuriye inkoni ku gishitsi ati mweho murasenga Imana nka so wanyu akunda abantu bose mwipfuza ko ibyo ashaka biranguka no muri mwebwe gushika no ku rugero rw'uko abarekurira ibicumuro afatiye kurwo mwebwe ubwanyu mushitsa ko mukurekurira abantu. Mwama mwumva dusenga uturekurira ibicumuro byacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi. Imana iratwubaha kuko yaturemanye agashusho kayo, ishaka ko tugira igihagararo tukagira iteka dufatiye ku rugero rw'aka gashusho kayo yaturemanye. None muri iryo jambo ry'Imana tugaburiwe twokuramwo inyigisho nyabaki yodufasha guhimbaza neza iyi minsi y'amashimwe y'umuryango wa Cyubahiro Kizima umukuru w'igihugu cyacu. Iyo nyigisho mu nkundire tuyirondere turasira umuco w'iri jambo ku civugo mwatoye ngo kiba ari cyo mushingira ko mu nyigisho zose zizotangwa muri iyi minsi. Civugo kigira kiti indongozi y'ukuri imenya gutora umuti w'ibibazo by'abenegihugu. Icyo nshotse mbona ubwa mbere nuko umuco w'iri jambo ry'Imana udufasha gutegera ko kugira ngo by'ukuri iyo ndongozi yamana umwitwarariko wo gutorera umuti ibibazo by'abishinzwe kwitegerezwa kuba intungane izera akanyamuneza kayo ku Mana. Igituma ngenda cyayo kikaba ukwigana Imana mu kwitangira ineza y'abandi abariho mu gihe cyayo n'abazovuka hanyuma. Ahubwo akagira ati nzopfa ntahemutse n'udasize umwana asiga umugani mwiza. Umuhanuzi ahambaye Eliya harageze igihe yinjizwa mu ibanga ry'urukundo rw'Imana yarizeye akiri ku isi. Aho yarari hasigara umusubirizi wiwe Elize. Twabyumvise. Ese twogira ishaka ryo kuguma twunze ubumwe n'Imana turondera nyabuna ineza y'abandi atagukumira, niho twoba turiko turitegurira ubuzima bw'ubuhirwe budahera kuri iyi si. Rero si ku isi gusa no mu ijuru uhoraho n'umwe niwe akwiye kuba mizero yacu. Nicyo gituma ngira nti kugira ngo n'uwo mwitwarariko w'ineza ya bose be no guca bugufi birame, ntibibe ibishobisho by'umunsi umwe cyangwa imparara ijyana n'ukwezi. Indongozi y'ukuri itegerezwa gusenga mu mutima no mu kuri, nk'umwana atangarira se wiwe yipfuza gusa nawe. Nicyo Yezu mu by'ukuri atubwira mu kutwigisha kijya gisabisho cya Dawe wa twese.